umaze amashure kubera uri mu Burundi peut-être urashaka kutazoca ubikoresha mugabo uvaneyo capacité yotuma hamwe ugiye mu gihugu ubwo bwenge bakeneye kubugura baca babugura bukubesheho butanakubeshejeho ntuzohava ushika ahantu dere nta bumenyi budakenewe ntuzohava ushika ahantu bakubwire ngo usange ubura amahirwe kubera basamaye mu kwiga hari abantu mu kwiga basamara ugasanga nta gifaransa azi kandi yamaze imyaka 10 n'inga haciga nta congereza azi kandi yamaze imyaka 10 n'inga haciga nta n'ikirundi azi kwandika kandi yamaze imyaka 10 n'inga havyiga ugasanga umuntu ibiharo ntazi umupakistani bajya muri Pakistan abantu b'abayiraniye abatirke kenshi bazi no gutanga ubwenge tudafise kubera n'abahinga mu byo gukora ivyuma gukora imiduga gukora ibintu byinshi gukora igwanisho nivyo baza no gukora rero abakiri bato ufatiye ku karero k'abanyamerika ntihagire umuntu azoguhenda ngo ubwenge n'ikintu gisanzwe igi biharuro uri ukiri muto ava 25 ava 20 ube mu mathematician akomeye ube mu physicien akomeye ube mu chimiste akomeye ube donc ivyo bintu birashaka kugira umuntu abantu arenze uko ibintu vyifashe ivyo bintu byose bigenda juru ivyo bintu byose bya internet ivyo bintu byose byose ubona bitwara isi ubu by'amahinguriro byo gutransformer na biriya ni le mate ni le physique ni la chimie kuko nivyo bita connaissance des matériaux technologie des matériaux nizo zikora nivyo bita ama resistance des matériaux nivyo bikora ibintu muvwera muri aviation gushika muri iki umuntu abiza abaciye ubwenge abafise amahirwe akomeye jewe narayaze no mu diaspora ari muri Amerika yambwiye ati hariya muri Amerika kwera bo umva badanaza ubwenge bw'abantu hariho n'abarundi bakora mu company bahenga amahera menshi kubera bakoresha ibintu by'ubwenge rero ukiri muto rondera ubwenge hanyuma rero mpejeje kubaha ikigwa gikomeye kibasigura igituma umutunzi wa mbere ari umunyamerika nabetse igituma atari umufara igituma bitokunda kwa mu Faransa bitokunda kwa mu Rundi bitokunda kwa mu Nyafrika bitokunda kwa umushira canke mu Yapani nabetse ko hari ingorane conke hari imico gutunganya iby'ubutunzi itandukanye no muri Amerika rero abantu bose nabwiye batunze ni benshi ngaho abanyamerika bose bari abantu baciye ubwenge bafite la connaissance bize bakamenya benshi nta n'amashuri menshi bize bakamenya bakiri bato rero nk'impanuro noha abakiri bato urabona SpaceX ni mu by'ibigenda juru Google ni muri ivyo nyine by'ibigenda juru nyene novuga Tesla ni iby'imiduga YouTube ni ordinateur Facebook ni ibintu by'ama ordinateur donc ama application Zoom ni ivyo nyene bongi ni ivy'indege Visa nivyo byose ni ibintu by'amahera by'ama systeme de paiement Amazon ni bya distribution Aviation ni ivy'indege Space n'ibindi Starlink ni bya internet n'ibindi byose ibintu na nouvelle technology vyose nivyo biri nk'amahera menshi kurunda ibindi byose kwisi rero mu Burundi hari abantu biga informatique biga robotique sinzi ko zinahari robotique mutarabona dufise abantu benshi biga robotique gukora amarobo akora ibintu mahinguriro hari iterambere toshoboka biga robotique biga electricité biga electronique biga physique biga n'ibindi bintu byinshi abantu bize ivyo bintu les mathématiques informatique physique nibo bakoze ibintu bituma isi imeze uko nko mu bya nouvelle technology nivyo bikoresha ma energie renouvelable n'ibindi ide ni iki nabatunze cyane kurusha abandi bateye imbere je ni ma entrepreneur ndatahura ico gukora ikintu nigitera imbere kuntu birusha rero nk'umuntu ariko aranyumviriza ngaha turakunda kuvuga ibintu byo gutera imbere byo gira ama entreprise yose dukora bivanye n'amahirwe ufise ahantu wize n'ubushakashatsi ushobora gukora umuntu akoze entreprise ishingiye ku bwenge ego malheureusement ushaka kuyikora cyane muri Amerika ntibiguhe inyungu twabibonye mugabo ni muronderera connaissance ubumenyi kuko abantu bateye imbere bose bashingiye ku bumenyi pana ku diplome kuko abarize bagatahura ibintu n'ingoga kuko benshi yabitangiye bakiri bato we nimba uri umunyeshure igacane mathématique
igacana matematike. Uzi matematike ukamenya physique ukamenya na electronique, urashaka kurevolutiona ibintu vyinshi muri systeme de production, muri ligne de production y'amayizine n'ibindi ma robotique n'ibindi, sivyo? Uzi physique cyane ukamenya amashimi, urashaka gukora ibintu vyinshi bikomeye cyane. Wona kenerwa no mu bindi bihugu, gucika nk'abantu bazoza baraja mu mahanga badakora gusa ibiyedi Dubai canke badasiga amarangi gusa canke batubaka gusa, basha no kuja amayizine akora imiduga n'ibindi bintu. Kubera iki? Bafise ubumenyi. Nk'akarorero umupakistani bajya muri Pakistan, abantu baba Iraniye aba Turk kenshi bazi no gutanga ubwenge tudafise, kubera n'abahinga mu byo gukora ivyuma, gukora imiduga, gukora ibintu vyinshi, gukora ibigwanisho, nivyo baza no gukora. Rero abakiri bato ufatiye ku karero k'Abanyamerika, ntihagira umuntu azoguhenda ngo ubwenge n'ikintu gisanzwe. Igi biharuro urimo ukiri muto ava 25 ava 20, ube mu mathematician akomeye, ube mu physicien akomeye, ube mu chimiste akomeye, ube donc ivyo bintu birashaka kugira umuntu abantu arenze uko ibintu vyifashe. Ivyo bintu byose bigenda juru, ivyo bintu byose bya internet, ivyo bintu byose byose ubona bitwara isi ubu by'amahinguriro byo gutransformer na biriya, ni le mate, ni le physique, ni la chimie, kuko nivyo bita connaissance des matériaux, technologie des matériaux nizo zikora, nivyo bita ama resistance des matériaux, nivyo bikora ibintu muvwera muri aviation gushika muri iki. Umuntu abiza abaciye ubwenge abafise amahigwe akomeye. Jewe narayaze no mu diaspora ari muri Amerika, yambwiye ati hariya muri Amerika kwera bo umva badandaza ubwenge bw'abantu, hariho n'abarundi bakora mu company bahenga amahera menshi kubera bakoresha ibintu by'ubwenge. Rero ukiri muto rondera ubwenge. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwiki bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Hanyuma umaze amashure, kubera uri mu Burundi petete bashaka kutazoca ubikoresha, mugabo uvaneyo capacity yotuma hamwe ugiye mu gihugu ubwo bwenge bakeneye kubugura baca babugura bukubesheho. Butanakubeshejeho ntuzohava ushika ahantu dere nta bumenyi budakenewe, ntuzohava ushika ahantu bakubwire ngo usange ubura amahirwe kubera basamaye mu kwiga. Hari abantu mu kwiga basamara, mugasanga nta gifaransa azi kandi yamaze imyaka 10 haciga, nta congereza azi kandi yamaze imyaka 10 haciga, nta n'ikirundi azi kwandika kandi yamaze imyaka 10 havyiga. Ugasanga umuntu ibiharo ntazi, ntazi na ewo kare mwenze ewo kare ico gisigura. Ugasanga umuntu donc yaguma munitwe ngo ko nize ngo nonke diplome, iga remate, iga physique, iga chimie, umenye ntuze ya acceleration, sivyo?
umenye amplitude cyari umenye ibintu nk'ivyo kugira ngo hari gihe ivyo bintu woje ahantu wabidandaza nk'aba ariko baja muri diaspora ufise ubwenge hari uvuga ati ndashobora guca nkora ibi nibi ivy'indimi nayo bivuze la fois passée byo biroroshe mu bihereko hanyuma ndashobora kuvyigisha ubuye la connaissance chercher la connaissance à tout prix urashobora kuvyigisha ubuye ukoresheje internet canke intelligence artificielle utiri waja no makaminuza canke uyagiyemo kumva ntiyabisigura neza ubu urashaka kuja kuri YouTube gaca bitahura kurusha donc urumva murafise amahirwe tutari dufise yo kumenya ubwenge mwege tutashikiriye mu buryo bwihuta nabonye muri Kenya umugabo umwe ariko asigaye akora ibintu vya amafize jara ma missile cyangwa amasatelite avuga ukuntu yakoresheje physique yize na recherche yagize kuri YouTube turi kumwe ubu umuntu ashaka kuba umuhinga akomeye atari waja muri université ya rutura afise gusa connaissance de base muri physique muri chimie muri les des matériaux muri électronique canke mu bisa nivyo akakora ibintu bidasanzwe rero nivyo abakiri bato umuntu akubwiye ngo ona ngaha haragwira ivyo ko abana bango ngo nabize barakenye umuntu akubwiye ko ubumenyi ari ikintu gisanzwe abaguhenze mugwanye n'umuntu agusunda ubwenge biragoye kumutsinda mukwanye n'umuntu agusunda ubwenge biragoye kumukontorora ubushobozi ubwenge recherche ibintu nk'ivyo iyi ni impanuro yerekeye abantu bakiri bato ntihagire umuntu aguhenda ngo kumenya ibiharuro ngo ni ibintu bisanzwe il faut être un vrai mathématicien sivyo nk'ubu jewe mama sindi umunyamerika sinagushaka gukora societe imeze nka Facebook sinagushaka gukora nka Tesla sinagushaka gukora nka SpaceX canke Starlink kubera Elon Musk yavuze ko it's only possible in America mugabo nakoze societe ya BMBC Group en grande partie birashingiye kukuba mwishure narize nkamenya ivyo nize guhera mu biharuro mu byo nize muri physique mu byo nize muri les des matériaux mu byo nize mu bintu byinshi muri administration muri organisation des chantiers n'ibindi ubumenyi ni nakuyemo je ndabona uruhara runini byagize mugira bino bintu bikunde ugize societe ukayishingira ukagira yo mwibara no mu mfuko hari ibintu bidakunda hari ahantu utazi ndi mudashika byoroshe hari ahantu utazi ibyo biharuro udashika kuko hari ibintu tudatuma hariho n'imyaka nta bafise abantu dukorana byose byagendera ku bwenge bw'iwanje birakeneye ko muca ubwenge naho wowe uzomudandaza ca ubwenge ntuzohomba naho uzomurimyi ca ubwenge mwishure wige utahura ntuzohomba murakoze